Mwaramutse canke mwiriwe bakunzi ba Look Media, bakunzi b'ibiganiro ca Look Sports. Ubu umwanya mwiza wa kiganiro cacu arico canyu ca Look Sports. Uno munsi tuje kuba tuganira ku mateka yaranze El Clasico. Umugwi FC Barcelona n'umugwi wa Real Madrid mu rukino usanzwe muzi ko witwa El Clasico. Ku munsi wa gatatu FC Barcelona yaratsinze Athletic Club, ku munsi w'ejo wa kane Real Madrid iratsinda umugwi wa Mallorca. Ku munsi w'Imana iyo migwi ibiri izohura muri finale ya Super Coupe d'Espagne mu mwaka wa 2025 ni mu gihugu ca Arabia Saudite. Mbega El Clasico yoba yabayeho ryari? Ubwa mbere na mbere umugwi FC Barcelona wabayeho mu mwaka wa 1899. Real Madrid yabayeho mu mwaka wa 1902. Iyo migwi yahuye ubwa mbere kwigerekezo rya 13 ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 1902. FC Barcelona niyo yatahukanye El Clasico ya mbere ku bitsindo 3-2. El Clasico zimaze kuba uno munsi zigera ku 258. FC Barcelona imaze gutahukana El Clasico 101. Real Madrid itahukana El Clasico 106. Bamaze kunganya inkino zigera kuri 51. El Clasico ya mbere umugwi wa Real Madrid watsinze ku budasa bw'ibitsindo byinshi, difference de but nini, hari kwigenekerezo rya 13 ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 1943. Real Madrid itsinda umugwi wa FC Barcelona ibitsindo bigera kuri 11-1 hari mu rukino rwo gusubiriza mu gikombe cy'umwami. Umugwi wa FC Barcelona aho umaze gutsinda ibitsindo ubudasa bw'ibitsindo byinshi ni watsinze ubudasa bw'ibitsindo 5 hari inshuro 3, ariko aho benshi bibuka hari mu 2010 igihe FC Barcelona itsinze ibitsindo 5 ku busa umwaka umugwi wa Real Madrid. Muribuka Jose Mourinho muri Real Madrid, Pep Guardiola muri FC Barcelona. Jose Mourinho atanga amabwirizwa 10 mu Real Madrid kugira ngo bashobore gutsinda umugwi wa FC Barcelona, ariko byabaye ibitsindo 5 ku busa. Muri El Clasico umugwi wa Real Madrid umaze gutsinda ibitsindo 436. Umugwi wa FC Barcelona umaze gutsinda ibitsindo 419. Umukinyi amaze gukina inkino nyinshi za El Clasico witwa Sergio Busquets, amaze gukina inkino zigera kuri 48. Umukinyi amaze gutsinda ibitsindo byinshi muri El Clasico witwa Lionel Messi Kuchitiri, amaze gutsinda ibitsindo 26. Akurikirwa n'aba legend babiri umugwi wa Real Madrid witwa Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stefano, bamaze gutsinda ibitsindo 18. Lamine Yamal ni umukinyi akiri muto amaze gutsinda ibitsindo muri El Clasico. Yagitsinze mu mwaka uheze muri El Clasico iheze match ya mbere phase aller ya La Liga Santander mu mwaka turimo. FC Barcelona itsinda Real Madrid ibitsindo 4 ku busa kuri Santiago Bernabeu. Ico gihe Lamine Yamal yafise imyaka 17 n'iminsi 106. El Clasico rero bagiye gukina uno munsi igira 259 izo kwigenekerezo rya 12/0 mu mwaka wa 2025 mu gihugu ca Arabia Saudite. Ukurindira ko iyo migwi isubira guhura kandi muri El Clasico ikurikira hazoba ari mu rukino rwo gusubiriza muri La Liga Santander. Umugwi wa FC Barcelona uzogenda gukina ico gikombe wifuza gutahukana kugira ngo wihore Real Madrid yeruka kubatsinda mu mwaka wese, kandi kugira ngo bahere igikombe ca mbere hasi Flick umenyereza wabo. Na Real Madrid izogenda kondesha igikombe kugira ngo ikwize ibikombe 12 vya Super Coupe maze iheze inganye y'umugwi wa Barcelona usanzwe ufise 11. Nuko turabashimiye bakunzi ba Look Sports kuri kano kanya tumaranye. Tubasabe kubandanya mugira subscribe kuri channel ya YouTube, share, commentaire kuri Facebook, commentaire, follow. Murakoze.